abarundi 13 barishwe, abarundi 169 barafunzwe bidahuye bitagira amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraboreje gufa. Ni ihohoterwa ikorakorerwa kuboreza gufa, gufatwa gukorerwa ibya furambi, gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundikazi bari gukora mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite, fungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu asanzwe mu mpangu bakoreramwo n'abakoresha. 12 abarundikazi 12 abafasoni b'abarundikazi bacu 12 mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 10. Ndarisoto irabaje cyane kandi iratangaje cyane n'agacerere no kwihorera no kuba sindabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri bihugu n'u Burundi guhagarara igihugu cy'u Burundi mu gihe batari ko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi bariko baricwa bacurwa ufuni na buhoro. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu, amashami mpuzamakungu aje agateka kazi na muntu kugira ngo abarundi banyazwe ibyabo mu twadondaguye babisubizwe. Tubamenyesha yuko mwishama rishoto tubabaje cyane kandi dutewe umutima uhagaze nihohoterwa yakimwa muntu, gufata mu nyamaswa, gupfungwa bidakwije amategeko, ukwicwa ndetse bikokorerwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu bya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi ishami rishoto rirashinga cyane kandi ateye umutima uhagaze ni ihohoterwa ikorakorerwa kuboreza gufa, gufatwa gukorerwa ibya furambi, gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundikazi bari gukora mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite. Mwishami rishoto rimaze ibisi rikorera kwirikirana amabi yo kuboreza gufa, kunyagata y'akazi na muntu, ukwicwa, ugufungirwa ubusa kw'abarundi bari no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Bigomba mu cegeranyo cya rishoto tugomba tubereke ibihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva mu kwezi kwa mbere gushika iyi tariki kwezi kwa mbere mwaka 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 ukuntu ibihugu bagiye babona bakorerwa mabi atandukanye tugomba tudandagure. Mu cegeranyo cya rishoto kitwereka gutya no kuvuga yuko amabi aturagishinga kandi twiyamirije akorerwa abarundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa mu nyamaswa, barahohoterwa, bamwe barapfunzwe bafungirwa ubusa n'uba mu mafungwa, abandi borezwe gufa, baracurwa ufuni na buhoro bagahamurwa n'umutima. Mu cegeranyo cya rishoto mu gihugu ca Malawi ku bakozi abarundi bariyo cyane cyane muri kando hofije bita Zarenka, turafise abarundi bahohotewe bashika 2 barishwe, 4 bane nabo barapfunzwe. Abo bishwe baramutari, aba nabo bapfunzwe bacuruza mu butike. Mwishama ya rishoto kandi twabamenyesha mu gihugu ca Zambia mu cegeranyo cya rishoto ni kuvuga yuko abarundi 13 barishwe, abarundi 169 barafunzwe
bidahuye bitagira amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraboreje gufa. Abakora ivyo byaha bakorera abarundi ni inzego z'umutekano za n'ugwaruka n'inzego ziperereza z'igihugu za Zambia. Muri Oman no mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacugwa bufuni na buhoro. Aho mu cegeranyo cya Ishoto abafasoni b'abarundi kazi 121 barakorewe ukubakugwa hohoterwa mu mazu bakorewamo, bongera barakorewe ibyafurambi. Mu cegeranyo cya Ishoto nyine batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiye mu mazu bidaciye mu mategeko, mu mazu basanze bakoreramwo mu busho butazwi butemewe n'amategeko, kuvuga bafungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu basanzwe mu mpango bakoreramwo n'abakoresha. 12 abarundi kazi 12 abafasoni barundi kazi bacu 12 mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi. Ababikora ivyo abakorera abo mabi abarundi kazi bacu mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite n'abakoresha babo. Tanzania mu vyegeranyo cya Ishoto kitwereka yuko abarundi 208 barahagaitswe bidaciye amategeko, bariko baratahuka mbere barakwa n'ivyabo bari bagarukanye bavuye gukorera udufaranga. Abarundi 9 mu gihugu cya Tanzania barakorewe barahohotewe baraboregejwe kuvuga koregejwe gufa. Mu gihugu cya Tanzania nyene abarundi 42 barafashwe bunyamaswa ku mupaka Burundi na Tanzania bihanwa urubibe. Ababikora abo mabi aho nyangata akazi na muntu babikora abarundi kazi ni inzego z'umutekano ni inzego zijejwe iperereza muri Tanzania. Muri ntumbero rero Ishoto ntitahura neza ukuntu abarundi bari gukora mu bihugu twadondaguye, bari kwafatwa bufuni na buhoro, bahohoterwa, biyicwa, bapfunga ubusa, mu gihe abarundi bacu abene igihugu b'ivyo bihugu twavuze babaye mu Burundi mu mahoro ntangere atankomanzi. Ica kabiri kandi Ishoto turiyamirije cyane kandi twateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo kunyagata akazi na muntu, gupfungira ubusa abarundi batandukanye bakabamenase muri ivyo bihugu. Kandi Ishoto irabaje cyane kandi iratangaje cyane n'agacerere no kwihorera no kuba sindabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri ivyo bihugu n'u Burundi guhagarara igihugu cy'u Burundi mu gihe batariko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi, bariko baricwa bacurwa ufuni na buhoro. Tuboneye gusaba rero inzego z'igihugu cya Zambia, Tanzania, Oman, Malawi, Arabia Saudite gufata mu minwe ibi bintu bihonya atakazi na muntu, ihohoterwa ry'akimwa muntu rikorerwa abarundi bari gukorayo babacuruza n'abakora imyuga itandukanye ndetse n'impunzi ziriyo, kugira bihagarare vuba na bwango mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu akinga agateka kazi na muntu, cyane cyane Declaration twita mu rurimi rw'Ifaransa Declaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies, kuko irategeka yuko abantu b'ibihugu byose mu byo uko amategeko akora hateza kwisungwa ibahirizwa ry'agateka kazi na muntu n'uburenganzira n'ubwigenge. Ishoto kandi iboneyeho gusaba leta y'u Burundi gukurikirana cyane kandi ishiremo inguvu amasezerano igiranira
n'aba partenaire n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye, kandi mu gihe tubona yuko abarundi bagenda aha mu bihugu amasezerano yabaye baguma bahoterwa bafata abanyamaso, tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu vyapfunza bene igihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe hari ahantu bari kugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukwirikirana abisha abarundi bene wacu bahanuzwa amategeko, kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishyi y'akababaro n'ibiziga by'ababo. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu, amashami mpuzamakungu aja ateka kazina muntu kugira ngo abarundi banyazwe ibyaha mu twadondaguye babisubizwe, kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Mu kurangiza Arisho tirasavye amashirahamwe adahanyizwa inyungu za politiki cyane cyane hana gataka kazina muntu akorera mu Burundi, yo mu karere mpuzamakungu, ko hoba urunani kugira tugire icyo twokwita kampanye iri hamwe kugira tugwane ivyo bintu biriko birakorerwa abarundi batandukanye mu bihugu bitandukanye bishoboye guhagarara, kuko ari amabi adasanzwe akorerwa kiremwa muntu. Arisho rero igiriye ko kandi imenyesha leta y'u Burundi yuko ibiriko birakorerwa abarundi hanze, abambasadere baruse mu byo bihugu bakihorera, hari amasezerano adasanzwe yasinywe n'ibihugu bitandukanye. Dusaba yuko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire mu gihe bubonye hari ahantu bwasinye amasezerano ibihugu bikarenga abarundi bakorwa mabi, amasezerano yofutwa burundu, kuko nacyo kwarafashe Burundi n'abarundi atari ukubarenganya. Dusabye rero kandi ko mu gihe bigaragaye yuko hariho igihugu cyahotera abarundi, ho haba umuyobozo wihuta no kwicarana kw'ivyo bihugu kugira ngo mu gihe abantu babo bari mu gihugu batekanye nabo bashiraho methodology yuko nabo abarundi bacu bari hanze bubahiriza nkuko natwe bacu bubahirijwe, kuko atamwana n'ikinono. Mu kuvuga yuko twe muri Lesotho icegeranyo twaracegeranije, ni kuvuga umunsi tubagize habona twe tuteza ko mechanisme, ni kuvuga cyo tugiye gukora rero cihuti bunyene ona ikiga twe dusohoye, tugomba twandika cyo twita lettre de transmission, twaje tukirungikira ubwa mbere abambasaderi bose b'ivyo bihugu bari accredité aha mu Burundi, kugira tubandike tubasabe yuko ibintu amabi ariko akorerwa abarundi ari amabahora abanyagataka zina muntu Arisho tunjamana gataka zina muntu lisabye kivyo bintu byohagarikwa. Twakarore yuko n'abantu babo bari mu Burundi nabo nyene bahikuruka nta numwe kwaraturaturizwa, nta numwe kwarahoterwa, nta numwe kwafungwa ubusa, nta numwe kwaricwa nkuko abandi abantu bacu bari bameze. Kandi iki naco tubaje tukirungikira mu rwandiko rwanditse umushikanganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Twongere tukirungikira amashirahamwe mpuzamakungu anagataka kazina muntu, turaza kirungikira abaje bataka kazina muntu muri yo Commission des Nations Unies de droit muri coordination des Nations Unies de droit au Burundi ndetse na Nyopen. Kandi iki naco namana benshi bo gusa tukirungikira la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme et du peuple, kugira ngo tugikorereko. Twavuze ko dumuri samusha mpuzamakungu tugira unani tugiye kugipreda kugihagurukira tukivuge kugira ngo habe mechanisme regional et international zifata ingingo ibihugu bihagarare. Kubera mwahisemo ibyo bihugu byonyene tuma twaze ibihugu kugira niyo baraproduceko nivyo bihugu twarosemo amaka ari reye mu nakati tubona ari ibintu bidasanzwe, abantu baricwa bahohoterwa bapfungwa binarenze. N'ubundi rero urugamba muri Lesotho rwo nakatakaza mu rubandanye n'ibindi bihugu two twabikorerako, kuko ibintu bikozwe bidashizwe habona ntibihagarara. Umugamba zashizwe habona umwe wese arabona ati bwa wundi ibyo nkora ndiko nakurikiranwa n'amakungu, kuko ibyo bihugu bafite ama protocole byasinye ko ikinga gatakaza mu regional na international. Muravuga ivyo bihugu yuko abategetsi bafise mu ruhara, ariko bimwe mu bihugu byagiye biravuga yuko abarundi binjira
binjira mu buryo budaciye mu mategeko ivyo navyo murabizi bivuga ko ibyo turabizi twavuze yuko mu bafatwa muri rusangi hari abarundi binjira bafise document zibaranga hakaba n'abandi binjira bafise ibitabaranga twege ngaho mu gatakazi namo tuvuga ati umuntu wese ntashobora kuba victime ntashobora guhohoterwa bivanye n'ikintu cyaje cyose kuko turavuga ati mu mategeko avuga ati nta decision n'imwe nta ngingo n'imwe ibaho isigura yuko umuntu ahohoterwa umuntu yicwa oya cyo mbona yuko ahubwo kwica umuntu cyo kumuhohoterwa mu zigufa cyangwa ukamukweza furambi ahubwo nicyo gituma hariho amasezerano n'imigenderanire n'amategeko mpuzamakungu ahubwo muca mubishije amategeko mukamusubiza mu gihugu ajavamo ku neza mugatangira gupfa yego aya matohoza ni kenshi mama yakoze mugashikiriza ivyegeranyo nk'ibi imbere twovuga ko bimaze igihe kitari gito mushira habona ivyegeranyo mubishikiriza na leta mugabo aho uko uwo murindi wo kuhohotera abantu abarundi bari mu bindi bihugu ugabanuka tubona gutera wiyongera muri yacu ni iki mutegura gukora kugira ngo ayo mabi ahagarare murakoze cyane abarundi no kuvuga hajya mundabona menshi kimwe twe muri eshatu hajya leta n'abantu nkatwe mumenye bategetsi y'uburundi abantu nkatwe rega hari abantu benshi baje no mu burongozi batigira biyumviramo ikintu cyo gutaka kazina muntu kurenganya umuntu ko ari ngorane hari umuntu ari mu burongozi abo icubara afise yibagire cyo kazo kivamwo nawe kamushikira naho rero twe muri eshatu nk'amashama aratagazana muntu cyo tubereyeho guhagurutse ko tuba tubikora ku yandi maka yarenze urugero tukuma twegere leta inzego z'igihugu zirahari kuko tutangiye kwandika umushikanganje bijeje tubanda tumubazi kuko abambasaderi bari hariya bari kubakora iki kuko umambasaderi hariya ntari hariya kuneza ntari hariya kuko kucoro ciwe ariko aho kuneza abarundi yagiye kuba umusuku wabene igihugu gusa ubundi hari ahantu nukuvuga atiza kwikira abarundi ko barago hariya ndetse n'abamerewe neza aho botango nakamuri ko tangure ambasaderi atiza kumenya cyari kwanza kuko abantu bari hari umengane umva bamugenge inkota tomboye basha ngiye guhekenye iyo niyo ntumbero igomba kuva muri uwo mutwe akumva ko ufise kurose umutwaro atarabuza kurya ngiye kwicara abongeye gukora ibyo twabitanguye ndibaza ko bizohagara n'ibindi twamutwara bikoze muri eshatu bigahagarara kandi bikagera neza ndamaze kubona keshi reka tugikore ndaze mekanizme bituma tugicishemo ko sino bico gihugu naco nyene none bico masha mpuzamakungu muri one none umuntu niyaja mu nama mukuru w'ico gihugu akumva masha mpuzamakungu akavuga ati Tanzania, Zambia, Oman bawe ko bari cy'abantu bafungira abantu bava mu gihugu mu Burundi bizo mu gihe ntari bihagarika none hagi ikintu cyose kugira gihagarikira gishibwa habona na leta y'u Burundi ntiyoshobora kumva abantu kuramira nk'uko ngo igume inumye mu gihe bavuga ko muri demokarasi na leta dodo bategeza guhagararira abashikanganye b'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikanje wa mbere inamashinga amateka mpuzamategeka inzitegeza guhagararira ineza n'agateka k'abarundi bari mu gihugu hagati no hanze yacu ico gituma n'umpunzi basiye amategeko bagagaruka mu gihugu kuko igihugu kimari umuntu havuka haguma mu gihugu ciwe